Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. This is your number one DJ Sun the Banks from Lusaka, Zambia. You are listening to Be Heart FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. This is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ndagize mwiriwe ku bantu mwese murasanzwe mukurikira ibiganiro bya Beat FM. Kuri uyu mugoroba dufite ikiganiro cyacu mumenyereye kandi mwama mumbiriza benshi mukurikirana. Ni ikiganiro cy'umwuga kuri Beat FM, aho uyu munsi dufise umuntu adasanzwe. Uwo nawe asanzwe afise ingabirano zitandukanye, aho yatubwiye ko afise ingabirano zo kwandika amareresi, eka akaba asanzwe kandi ashoboye no kuririmba. Ku murongo tudatevye, mwiriwe? Mwiriwe. Ego mushobora kumenyekanisha kwa barabumviriza? Ego bo nitwa Jonathan Mihosho, ndi mu ntara ya Rumonge, mu gihugu cy'u Burundi. Ego musanzwe mukora canke muriga? Bo turi abanyeshuri turaciga. Ego. Okay, ingabirano mufise ingabirano nyabaki? Bo mu ngabirano dufise na cyane zibonekeza kuko hari umuntu asanga zitaribonekeza. Ndafise ingabirano yo kwandika ibintu by'amafilme, amareresi no kuririmba. Amareresi mu ijambo rimwe no kuririmba, nubwo benshi batarabibona cyangwa ngo tubishire ahabona, ariko turiko turabitegura nkuko Imana yabiduhaye kugira dushobore kubishira ahabona. Ego. Okay, ni Jonathan? Ego, Jonathan Mihosho. Ego Jonathan, batubwiye ko muri mu ntara ya Rumonge. Musanzwe Komine Rumonge. Mu gisagara ca Rumonge. Ego, batubwiye ko mufise ingabirano yo kwandika amareresi, eka mbere mukaba mushoboye no kuririmba. Hari ireresi mumaze kuwandika kugeza naho isohoka bakayikina? Bo ireresi turamaze kuzandika, ariko nta nimwe turashira habona ngo bashoye kuyikina, ariko turiko turabitegura. Mugabo bivanye n'inguvu nshatse kuvuga mu buryo ntituripanga neza aho dushobora kwishira habona ngo abantu bayibone mu Burundi, mu mahanga, ndetse ku isi nzima, ariko turabifise mu nzozi nkuko byabaye mu nzozi kuva kera. Jonathan, murabona neza ko ingabirano mufise mushobora no kuyigisha n'abandi ikagira ikintu ibamariye? Cyane gose, kuko ndafise n'abantu badufashanya bandi nyuma mu kuzikurikirana, mu kuzisoma. Ego. None birashika ukagurisha ibyo umaze kwandika, nk'ireresi umaze kwandika, hariyo uba urashika ko kugira ngo ugurishe? Nayo ndagurisha, ahubwo ndacyazibitse, ariko bishitse hakaboneka nk'umuntu avuga ati ndashaka kugura ireresi yanditse, mugeno bambona ko ataburyo mfise bwo kushira habona, nta kibazo tubivura kuko n'amareresi arimo impanuro zubaka. Ego Jonathan, mwebwe nk'ugwaruka musanzwe mwa mu ntara ya Rumonge, muhanura iki urundi gwaruka rusanzwe rufise ingabirano ariko rukazikinisha? Ikintu cya mbere novuga ni ukumenya ko Imana yaduhaye ubutunzi Imana yaduhaye, rero yabutanze mu buryo butandukanye. Kujya mubona hari abo Imana yahaye impano zo gukora, zo kubaka, zitandukanye. Bamenye ko hari n'abandi Imana yahaye impano zo kwandika amareresi, bakanayakina, kuririmba n'ibindi byinshi. Rero mu cyamake novuga nk'ugwaruka ruri mu ntara yacu ya Rumonge, ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abandi bose bariko baratwumva, bogerageza gushira impano zabo ahabona, bakazivuga, bakazigaragaza, hama bagasaba, nimba batabushobozi baba bafise nkuko natwe tutarabishikako, bagasaba aboshobora kubafasha kugira ngo dutere imbere, twiteze imbere. Kuko ntanze akarorero, murabona nko mu gihugu cy'u Buhindi biravuga neza ko
giteye imbere bivanye n'ukuntu bakina amareresi bakumva ko gukina amareresi navyo cyangwa izindi mpano bafise zabo zo kuririmba ugenegene ukomediye n'ibindi byinshi bifise akamaro kandi mugabo bategerezwa kubishira habona muca make nuko novuga. Ego Jonathan murakoze kuba mwaduhaye ikiganiro kikiyago kuri BHTFM. Ego murakoze namwe kuko ndabashimiye cyane kuko namwe muri kimwe mu biduteza imbere. Ego turabashimiye cyane mugire umugoroba mwiza Jonathan. Namwe murakoze kandi turifuza ko n'ikindi gihe twongera tukayaga tukaganira kugira ngo ibyacu bitere bije imbere. Ego Jonathan gato ndabasabe mushobora gutanga nka nimero yanyu ya telefone mukoresha kuri WhatsApp kugira bishize ishaka nka filme abayarondera. Ego nta kibazo noshobora kuzitanga sinzi no zitanga mu rurimi rw'ikirundi canke kuko usanga bitandukanye. Nta kibazo vuga mu kirundi wongera mu gifaransa nta kibazo. Okay guteranya amajana 257 hama 79 29 57 Ego. Coïncidence 77 79 29 40 57 izo nizo nimero dukoresha kuri WhatsApp ushaka no kuronka ayo mareresi yanditse abagomba kuyasoma bakashaka kuyasoma. Ego Jonathan murakoze mu ntara ya Rumonge. Ego murakoze namwe cyane. Ego mwariko murakurikira ikiganiro cy'umwuga n'ingabirano kuri BHTFM. Mubandeye mukurikira ibiganiro bya BHTFM aho muherereye hose. Tukaba turi yari Titi Elijah yari kuri micro akaba yarafise umutumire wacu Jonathan. Mugire umugoroba mwiza murakoze cyane. Nkunda ikiganiro cy'umwuga kuri BHTFM. Nkunda ikiganiro cy'umwuga kuri BHTFM. Hello, this is BHTFM. 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 Nkunda ikiganiro cy'umwuga kuri BHTFM. Hello, this is BHTFM. 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 This is your number one DJ Soon the Banks from Lusaka, Zambia. You are listening to BHTFM.